Sister, na biashara hapa nauza nguo nzuri za kiume na za kike. Sijui kama unaona. Urazi kirongo. Urazi kirongo. Nagisa hili. Mbo ndakizi mugaje shima kuvuga ikirundi. Murundi Tanzania navukiye. Inanga. Iyi nangahe? Iyi niyo nasema. Inanga. Samani. Iko mbaza basi. Nusu shina nanje. Waranzi jeo. Nakiziki. Uranzi? No ngenda gushorera. Nakiziki. Wewe bonamwe ibiki wewe? Ibonamwe siniko nagutahura. Wari igiki wewe? Chindi giki nagiziki. Nibiki nagize. Ushaka kunsigura ico nagize canke wansanishije. Si jewe. Uri kurarondera ikaba. Unataka kunagenda n'umugabo. Ana kweli. None musuka subiri. None wako ntarukiyeko. Uje untarukira ko tambije kwakwe. Nakubigiri. Wigira ko urazi kugenda n'abagabo bandi. Wowe igira kuri kwinira ngaho mu wundi. Uranze jewe. Jesa ni turanze ndakwere. Uranze Jesa. Nakumana mutwa. Mwenda kana. Mwenda kana. Mwenda kana. Mwenda kana. Siga. Burundi. Nasıl? Burundi. Wonsigurira gute ko umuntu ashobora kuza gusa mwibarabara akantarukira ko ngo namutwaye umugabo mutazi nani uguma wica amatwi kumenga no kumva ivyo je ndiko ndakubwira kubera ko undungikira abahabara bawe bakantegerera mwibarabara bamyegereza ngo je nabatwaye umugabo kuri kutabimbwiye kufisa abandi bakobwa aho rero guma wivungisha amatelefone ngo utari kuranyumva ko ivyo ndiko ndakubwira umviriza she jewe nta mugore mfise kuko ntanariya sinambaye sibyo aha yankubise sinzi twagwanye isura yanje yayononye byasabye ko nca muhira nashanjije impuzu zose yakabaguye isura yononye jeno nacusobanurira sishobora kubyumva je sindabyumva no baby calm down Sanita kino mugabo wandi kuvina gusigo nakubwiriye maze iminota 45 ndiko ndagusobanurira ibyo bintu ko atari ivyo jewe siri umugabo w'umuntu biconze nuko je ngundana nawe wo ntawonze ushaka kunyumva urazi yumbona gicafuye ingene yangize isura yumbona ibyago bibaho mwibarabara isanganyiriza ibyago bibaho mwibarabara umviriza ko mwaruye mwibarabara akakubwira uko ugira no uravyumva umviriza ndakubwira ubu rero nta kindi nta a nta b ne cyangwa nta c umviriza ujya mukobwa sivyo bivanye nuko wamongiye wamusobanuriye jewe nuko mbo ico nzi muranda mama komande nta kindi kintu cyo tugurimo kubera ko
kumbura bizi ko adandaza impuzu uciye umenya ko ari iyo nyene ariko ndavuga namumenye kuko wamungiye uko ameze n'ibyo akora bakobwa bose baciye umenya ko ari we gusa adandaza impuzu numva ari impuzu nanje kandi mungu wese shaka no kunerefone umviza sheri shagarutse kandi ica ndakubwira uzocagura sanita jembe urasimbangwa jewe ucagure sanita cyangwa uwo mukobwa wadandaza impuzu sheri ihangane jenzo mutumako ndamubaze ivyo bintu ndamwumva ko naratangaye kubona ari umukobwa mwiza aririmba neza mugabo ivyo akora no kuri kw'Imana bikajanye nawe ingene sawa rero reka ndamusengere Imana Sandi nije nagutumyeko kuko bamaze imisi baza bampa amaraporo yiwawe atabereye nkuko uri umukozi w'Imana ubwa mbere hari umudamu yaje ngaha avuga yuko mutwaye umugabo wewe hari umudamu yaje ngaha avuga ko wamutwaye umugabo ikindi gira kabiri wewe uri umwesikuru wewe wambara nabi wambara impenereza wewe uri umwesikuru ugenda uratwara amahera y'abandi ugenda ubesha abantu jewe Sandi wewe uri mu masitariya wambara impenereza ariko uje ngaha mwishengero ukambara Yesu nashima mu mutwe ukihindura wambara ibintu mu mutwe umenga uri umusazi jewe narambiwe n'amakuru yiwawe narushe none ko jewe mba ndi muhira mva muhira nza kuri eglise nkava kuri eglise nta muhira nkora ibikorwa byo muhira nirigura mu masengesho mama hari akamfasha j'ivyo bintu nabikoze ryari je narambiwe natumye ko na chef de chorale wawe agira ico bivuzeko kuko jewe narushe mama pastor reka ntidufate ingingo gihuruduka tutatohoje neza hama rero Sandi ivyo bintu nkazosubira kuvyumva zoca ndaguhagaka mu ishengero nta murimo numwe uzosubira gukora ni sadaka sindayikeneye ndibikaje mwesezerana uzokorera iyo mana yanje nezerewe yemeza ko ntazosubira inyuma nandukanye n'icitwa icacu wese nifatanya mama remwe ntiyataje Emwe nari mu cyumba numvise amajambo kwera nkora ko kuri iyo ndirimbo kwera mugabo numvise mumenga bari kuravuga ku byerekeye ibyo baririmbyi ego rero nashaka numva ko mumenga ushize ko akantu k'abarongozi abapastori kuko hari abapastori bamwe bankana hari abapastori barogana hari abapastori urumva n'abapastori hari ibintu bibi bakora cye mbona bo gashira kuko nako k'abapastori ngaho rero camvuga ati niyo mpamvu jewe shawitabira reka je nashatse kubivamwo okay cye mbona ko bugashira ndagashira ko nakibaje nari maze kuvuga abaririmbye gusa ndagashira aho nyene sivyo gusa ari n'abapasitori ahubwo je mbona wavyibagira ahubwo gashira byandika Mwana wavuye he ndabira mana yanje ndabira ukuntu yambaye ma iyi nyambaro yirekeje nivyo bigezweho turavugana na Sandi je ndakuzude mbese Anita wowe uvuye he aya masaha uvuye he mama jinguma ndakubwira hanura Sanda pana jewe je ndakuze ndazi ingene nshobora kwigenza ndazi ingene nshobora kwirongora shaka kusumbwire ko hari injya nabindi mama je narakubwiye uyu no kumufatira umunsi tukamufatira omo n'imisi ibiri y'amasengesho amafungo kabisa tukifunga tukamusengera n'ahandi izo mpuzu nakubujije kubera iki ushishikara kwambara izo mpuzu kandi uziko nazikubujije urazi ibintu muye nabyo hari nifitiye stress je ndigiye
kunzimiriza umuziki ibyo ntibikuru kuragira imbere ya afishe yanje Sandi urandetse telefone yanjye ma telefone yanjye ntayo ndagura ma telefone yanjye urazi ko iyi nzu ibamwe abantu bakijitwe cyangwa ntabyuzi kuri icyo ushaka ukubahuka ukifata ama Snapchat jewe ndi umuririmbyi wa gospel urabizi ushaka ushafuriza izina nubona afishi yiwanje kuri inyuma yawe ntiwari gushiramo indirimbo y'Imana utanze gushiramo y'isi wari kubimbwira rero kuje kumanyama ukayinyaka kumanyama cyashira kuri Facebook kira muntu acabona ko umuririmbyi wa gospel kumbe akazi kinawe nyene katamugwa nabi Sanita ibintu nk'ivyo wobigira n'ukuri kw'Imana wobigira nta soni izina ry'iwanje uri cafuje bungukiki ihanure ni wihanure ugeze kure ma telefone yanje mpanda cyashira kuri Facebook ubunye ntayo ndagura ma telefone yanje Sandi ma telefone yanjye uramanu ndakura ndatabura Tumaini langu ni wewe Yesu, kimbilio langu ni wewe Yesu, tumaini langu ni wewe. Murakoze cyane. Namahoro nukuri turashima. Twarabura. Biga nyene ku rusengero murakomeye. Mu rusengero ni sawa uretse ko nabo bariko barafasha. Babaye bize nabo nyene bariko barafasha. Fise lancement. Ya album yanje ku munsi wa gatandatu. Nanje rero ndiko ndikubita hirya nino ndabako noronka ka sponsor. Namwe nca ndabiyumvira. Ego rero naje ngo mpe amahera ashika ku miliyoni 2 nzoca ndagusubiza inyuma ya lance. Okay. Sandi uratse kuri umukozi w'Imana twakoranye ibikorwa by'Imana ndakuzi nayo kwiba noneho ni namahera make. Ubwo rero ejo dusange ku kazi kugira ngo ndakwandikire sheke zoca ugenda kuyarutira nta kibazo. Nizere ko ntazotakara ndibaza nihajya nyene kuri Excellence House mwabona nihajya nyene nakorera kuva kera. Yego ejo nzoshika nko maneve nzoba ndahari uzocura mu secrétaire yego urakoze warakoze kutwimvira ko isaka umugisha yego. Arimba indirimbo z'Imana. Ehera abantu. Izuba riva. Kumbe ubumenyi ngo barembe indirimbo z'Imana wapi? Siyahe. Nta mukiriso ko mureke ndavyemera. Siyahize kamsera. Ndabindi ingene bahekana. Ivyisi n'amayobera. Amango n'umukozi w'Imana.
yo ku mateleviziyo kuri uriko uramuramba n'umukozi w'Imana pe yibereye aho Nukuri ndashizwe. naje Niyo bavuga ko atamukirisi ku mureti. arasomana agenda arasomana tamba umuririmbyi kazi rurangira mwa nkurya. Naho rasoni Uca wirabira no banyumvise kuri indirimbo ziwe nkavuga ati yego. Yesu ashimwe cyane. Amen amen boss. Wow, nizere ko muhera Sandi. Ni Sandi. Imana inkoreye ibitangaza n'ukuri. Ubu ndakubonye. Asha nipfuza yuko twobonana utari mu bikorwa nk'abijya warimo hirya y'ejo vya concert yawe. Ego ndibaza aho mwoba munzi ntabura kumbe ni muri lancement yawe. Ni muri lancement yawe kabisa yanashatse kubivamwe niho nashoboye kubona ivyo wadukoreye vyiza. Ariko uretse no muri rya lancement nakunda no kugukurikirana ku mbuga zitandukanye nka Facebook, Instagram n'ahandi. Yego muri make ndumufana wawe. Rero ujya musi wa lancement yawe narifuje kuguhezakira. Narashatse kuguha akantu kimva mutima kagafana kugira ngo ndagutere intege umurimo w'Imana kuko vy'ukuri iyo umuntu hajya hezagiwe akora ibikomeye. Ariko ntivyankundiye ko ndagushikira ko nabona aba bodyguard bakaka asha nta muntu yagukora ko nukuri kw'Imana. Nivyari vyoroshe. Ubu nyene sinabiteguye ariko bigukundiye nkejo wasimbira muhira sikure ni hari imbere nuko uri kugenda gutya twacha tujana nkakwereka. Naco nca ndaguha adresse ejo mu gatondo uronsa akanya utuyicisha kugira ngo ndaguha agafana kawe. Nka saa moya kubera amasaha mu gatondo nca ku kazi. Nta kibazo nzohicisha. Murakoze cyane. Nukuri karibu cyane. Ijya avenue ya mbere ni Munyinya. Iyikurikira ni Mutima. Rero je mba kwijya avenue y'inyuma Mutima numero 10. Ijya avenue bita Mutima. Avenue Mutima numero 10. Karibejo mu gatondo karariko kubera nzinduka nja ku kazi. Watevye ni buri nka saa moya waba warashitse. Karibu rero Imana bagirire neza ikomeze kubakoresha ibihambaye. Sawa sawa. Bye. Hewe uwo ndakubwiye Sanita nyumviriza rero sinzi ngene ushinga amatelefone uguma wisiga shira fondote kwanza hasi ni mupapa hajya aho kukorosi urabona tu just uvuye narimve kuri pharmacy tanguye by'abahungu ngo ngwiki ashaka iki nanase guhagarara nibaza ngo nibaba tipe nyene mwisiga hari ibyo yobagamije atambira ngo ni uri Sandi ndabwira tego nije ndi Sandi ndi w'Imana tego ngo mwija konsere yawe yanashatse kubivamo ngo nukuri ngo vyabaye imbone karimo ngo wararirimbye neza ngo waracanga mushije abantu tehe nandere numvise ko lancement officiel yanashatse kubivamo ndatega amatwi kubera kijya ikintu nakoze wowe wonyene ngira ngo rabi konsere yanashatse kubivamo nukuri warakoze umuti urabona muhira twese twari dufise ubwoba n'abandi babanyi bakatuwe uzokusanga uri umwe na famille yawe nukuri warakoze umuti ndabizi urazi ko baguma baza kuvuga ngo nzokwisanga ndi umwe na famille yanje ewe ngo rero ngo je ngo vyaranejereje kubona duhuye n'ukuri nari ndabyifuza cyane kugurana kugira ndaguhe felicitation acambwira ngo ejo mu gatondo nzogende wiwe ndamushiriye flash ubona sa n'ufise amafaranga aho yaguhaye address yaramaye address urero ngoko niyo ngoma nukwegeranya atare 1 million flash urazi ko ndagishira 220 1 million ndazizomuvamo kuko araboneka nk'umupapa nyene afise amafaranga kuri Sanita ndagusabye wone ukunda kuzinduka uzumvire kubera yambwiye ko azinduka aja ku kazi yambwiye ni kuri avenue Mutima numero 10. Hey, ndashaka kubaza ikintu. Umukobwa wiwe uragana mama yangu
ninde we ninde wabonye umukobwa azi imico n'akaranga by'igihugu ahamagara umuntu we ave n'umutima nimero 10 bambwiye ngo namajayo ngaho buhaze ngo handangiye uri umubembe uri umuhindi wewe biboneka ko utazi imico ndangakaranga byo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera wewe iyo bubiyize uba wandamukije kwanza okay ico gusa umeze neza ndakubaza ikintu kimwe mukobwa ubwo wowe ntwaraye ushwanye n'umugabo wawe ngo nkwiki narayigizene witwa gute kwanza ugeze mu vy'amazina okay nitwa Sanita mbwira rero adresse y'amagenda nanje nitwa Parfait Mbegeti ndakubajije tout juste adresse yaho ngiye kandi urashobora kumbwira ko amasaha aranjanye none muri aka gatondo muri iki giturutu uzindutse ugiye Sanita usa neza vraiment none uri Murundi canke uba hanze nyene ukuntu ngira rero adresse nabyumvise nakubajije ati uri mwiza uba mu Burundi iyo ni adresse yiwanje nako nanje ndekunda kubaza kwanza urashobora adresse kure we nk'umuhinga azogutwara azoba afise ibibazo byinshi cyane gusa Ego karibu Sandi karibu Ego muraho Yes ashimwe cyane Amina Amen nizere ko hatabagoye cyane kumenya aboroheye gato byagoranye mugabo umuntu na hato wow byiza cyane nararyohewe cyane cyane bya bindi ntafise uko nabisigura kuko ugerageje kuraba jewe ego ndakunda indirimbo mu mpande zose kuko iyo umuntu yaririmbye ibintu byubaka nta muntu atoreka kumushigikira ngo amwumvirize ariko wewe uburyo wabikozemo by'ukuri byaradutangaje cyane mwaradushimishije kuko je nk'ujya munsi naragiye muri mpwemu bya bindi ntashaka kubusigurira narumvise ko indirimbo zawe ziko ziramvana ngaha zinjana mu kindi kibanza ariko entreta hariho indirimbo nkunda cyane muri ziriya ndirimbo waririmbye ni nayo wahereyeko indirimbo wise nambari itambika gutya nahereyeko yawe wow igivuga ngo yawe nibaze ko ariyo ya mbere wanzaniye muri flash ukuntu zigenda zikurikirana nibaza ko ariyo ya mbere kuko ndayikunda sirifuka sinzi ko yindirimbira gato ndayikunda cyane ijyane benshi bayikunda yego wongerera kapera gato ijya ndirimo ndayikunda ku buryo ntafise ngana bigusigure ngani kubera ari mu gatondo ijwi niriramera neza yego haracari mu gatondo ndaza akacwi kawe kataragororoka ariko ndagusavye bigora yawe mana urambaye Felicitation cyane urashoboye nukuri ndagusabira kubandanya ndanaguteye intege ari nayo mpamvu navuze nti by'ukuri uyu muntu no gushigikirwa reka nshobore kugushigikiza ico mfise kandi nizere yuko kiza kugushimisha mbe hajya wavuze ngo flash uyigurisha ngahe 220 cyanda ku 100 ego cyanda guha 100 ivyo 80 nivyo ndaguterereye hama ivyo 200 navyo nivyo nguze iyo flash iruhande yaho hariho n'ibindi 50 naguteguriye kugira ngo by'ukuri ndagushigikira kugira ntuzogarukirize mu nzira igikorwa c'Imana uzuvuge ati ejo hasumba uyu munsi je ndagushigikiye muri ubu buryo ejo hari abandi bazorenza reka ndabahe agafana kanyu naka gafana n'abateguriye 100 nguzi iyo flash na 50 yo kubatera intege mubandanye no kuri mukora Imana ibahezagire ibageze kure hashoboka amakaga flash ngaha murakoze cyane wow wewe wagakobwa wewe wagakushuri wewe anyuje gukora yiki
Aveni Mutima numero 10 nje kuraba umupapa wo ngaho. Bose nakorera Aveni Mutima iri hariya anya wewe. Oya ntabwo Jenny. Umve ndakubwire wewe canke wankunda. Si jewe. Wewe twahuriye hariya anyumbaza kuri Mutima numero 10. Ndakubwiye mbarira izina ryawe ucuranzomera wewe wagakobwa wewe. Jenny twigeze duhu. Jenny rendezvous n'umupapa wo. Parfait. Boss. Nibiki? Nuyu mukobwa sinzi carondera. Jaguma nkurikira nabwo sinzi. Ubwira rengana nini? Rengana. Ni sawa? Yego, ko mperutse tuvanye muragarutse. Oya narinzanye ya flash. Niho nyizi nyene narinzanye ya flash. Mu bisanzwe warikoze neza cyane kuko ejo igihe dura nakubwiye ati uzozinduke kuko mafise akazi nanje bisaba ko canja ko mu gatondo. Wagerageje kuza karezera kandi naryohewe cyane. Imana ibandanye igukoresha ibihambaye ubandanye bwimugisha mu guhezagira no. Ejo mwambwiye ngo nzoze no munsi mu gatondo. Flash bayisigiye ndayifise. Ya, je ntabwo nigeze nza ngaho. Ko birantangaza kuko ntushaka kunsigurira ingene tuvanye mu gatondo naguhezagije amafaranga wewe wambwira ati flash. Ego wewe wambwira ati flash ndayigurisha 220. Je ndavuga nti kugira uyu mwigeme ndamushigikire vy'ukuri nkuko nabimwemereye reka ndamushiriye kuri 280 canda kuri 100. Ntabwo ari je. None ubu uri kunyemeza neza yuko wewe utigeze unyura muri uru ibintu byo wese ko muze murabireka mw'abakobwa. Oya je ntabwo nigeze nza ngaha. Ibintu muririmba ngo nashatse kubivamo mu birimwo muze murabireka. Ivyo bintu bizobagarukako. Wewe uvuye ngaha nagwaye 50 ndagushigikije yose hamwe n'amafaranga 150. Jewe ndanaguterera yandi 50. Ijana vya flash 50 ndaguterere. Mugabo buragarutse kunyemeza yuko utigeze usanga areka konesha umwanya shaka. Je sinigeze nza ngaha. Ntabwo nigeze nza ngaha kuva mu gatondo. None wowe flash wanzaniye si? Iyi si flash wanzaniye iyi. Ntabwo ari flash iyi wanzaniye iyi. Oya, je yo narinzanye ni. Sasa rero. Yarinzanye yonye. Potere yambari. Iyi wanje nta bisuma bihindira. Hosh. Hey. Hosh. Sanita wewe ndakubwire wewe. Sanita? We zibatize vola agakobwa kishima takiri batise. Mama. Sa. Mama. Sa. Namaki mwana. Reka nugara amazi kwanza. Namaki. Je nukuri nabuze ico fata nico ndeza. Nibikiga mwana wanje. Mama, je nukuri biriko biramba ko je sindiko ndabitahura. Biriko biramba ko muri imisi je sindabitahura. Mana arakubwiye ujya mugabo twahuye akambira ngo nzoge ndi wiwe ntwaye flash. Ngo yararyohewe ni kubona ibyo nakoze muri album yanje yanashatse kubivamo hariya muri concert. No musi none siyo ryari sango je nagiye nshitseyo atangura kumbwira ibintu ntatahura ngo we ngo ntiwamye ngaha ngo ugarutse gukora iki ngo naguhaye ngo n'amahera ngo ndi umu escrow ngo ndiko ndakora ibintu by'ubu escrow ngo we ngo ntiwamye ngaha ngo ntuvuye ngama sinigeze njayo kuva mu gatondo niho nari nkijayo cyandenze n'ukuri. None ivyo nibiki ni satani mwana, ni satani. Wihangane mwana ntucike intege, uyo ni satani ashaka kugwanya igikorwa cyawe. Rero ushishikare uja ku mavi usenga Imana. Uyo ni satani yashatse kugira ngo akubabaze kubera yabonye igikorwa wakoze ko cyashimishije Imana gishimisha n'abantu. Izirya ndirimbo wasohoye satani niyazinezererewe, abantu benshi barazinezererewe. Rero ni satani ashaka kukugwanya. Rero mwana wanje usenga Imana, urazi ko vyatanguriye ku mavi, reka biheraherezwe ku mavi mwana wanje. Ndazi ko Imana izo kuneshereza mwana wanje. Sivyo mwana, nukuri wihangane nukuri. Mwana wanje, umukobwa wanje nibikiga mwana. Tusenga. Oh, sweetie baby. Sweetie baby. Ninde ndekura? Wumvirize kutamera. Shireka ibintu by'imikino reka blage. Ibintu by'imikino nyabaki je sindakuzi. Sheri wahe? Je nta musheri fisi. Uranyihakanye.
reka blage je nibaza kuri kurakina nini je nakubwiye sindakuzi ntonzi mwabaye gute imisore yo muri quartier kira muntu mubonye sheri nibiki ubu rero uranyibagiye ku murango izuba riva bene umurango babona niko musanze nogushe cyane iyo abarundi bakurangire yari kukubwira ngoma ndakubwira ikintu kimwe ikitumva kirabona ikitabona naco kirumva amajambo yawe ntacambwiye kuko nakubwiye ati ni rya mbere ndakubonye sindakuzi thank you kandi ureke kuntakariza umwanya sawa on verra bashaka kugenda uri mu biki Shirini umuriza sinkeneye kukubona ngaha sibyo mu gikoni wacu je n'umusore yiyubasha urabyumva utuzuna negarega ruturiruka wese kwiyambara agashambara mu barabara umviriza sinkeneye kukubona umviriza ntacyo shaka ibyo umaze guteka birahagije nta bindi nkeneye kuko je wuzura je n'umusore ubu rero umviriza sinkeneye kucana je n'umusore yiyubasha kandi dusama bakakwiye umviriza ivyo cyo gukora hariya kwibarabara ubu iyo turiruka kugira ngo nyerekere ko mwerane Jenny umviriza ndagusabye umvire mu nzu nyene sohoka mvira mu gikoni umvire ndakuramutsa mwana utaraba mu bisohoka cyane ndakuhonda uravyumva ivyo bavuze by'amazi ukanyobora agashambara n'isoni uva mu zese ndakuza sohoka sono chissà sì shit nawe mwami nawubonye nawe mwami ivyo ukora biratangaje mwami ivyo ukora biratangaje mwami urabereye Haleluya ndongeye kugushima kibirenge kizima ndongeye kugushima kukuri Imana ubereye amashimwe kandi uhambaye uyimana wisakaye ubwiza ubuntu n'imbabazi no kugororoka Mana ndaguhaye amashimwe kubona watuzigamye warazigamye ishengero ryawe warazigamye abantu bawe gitandara kizima reka ishimwe n'icubahiro bikugaruke ko kuri Imana uhambaye kandi uriho kandi uzamahiriye bidashira reka mwami nongeye kurenguka imbere yawe ndakweretse umuryango ndakweretse abantu bawe ndakweretse mwami Imana mutoyi wanje Sanita mugirire neza mugendere mwami Imana akora ivyo ugomba gitandakizima hari muri iyo si mwami Imana abone ko atahindi Imana iruhanye nawe abone ikiganza cawe haleluya mwizina ryawe Yesu Kristo n'imbabazi vyawe bimubeko bimutwikire gitandara kizima nawe nyine na cyane arongogwe nawe muri vyose mu vyakora byose kugira ngo gitandara kizima zarangize urugendo amahoro mwizina rya Yesu Kristo ishimwe n'icwarire vyawe muri vyose reka rero tukwereka aho tugiye kuryama ubane natwe muri iri joro ubuntu n'imbabazi byawe bidukikuze mu izina rya Yesu Kristo tubigusavye amen. Amahoro neza twebwe ni sawa murakomeye yego namuri banje sandi mwaranyibagiye nabwo munyibuka Riva yego kubirukana nk'igisuma naricujeje n'ukuri mumbabarira ari nayo mpamvu nashaka yuko mugaruka kugira ngo nshobore kubasaba imbabazi waricujije uzi neza je kutigeze umbona muhiri wawe ari nawe wampaye rendezvous kweri nze muhiri wawe ukanyirukana kurya nk'imbwa n'ukuri ivyo bintu no bisubira ngo ngaruke mu rugo iwawe yego mwoba mukoze n'ukuri nta kibazo nzobiraba murakoze cyane Imana ibahezagire Sandi uyo muntu muko muvugana uko kuri telefone ukamwishura uko ninde ni wa mutipe nakubwira ko twahuriye aho akambwira ngo yarashimye ingene nakoze concert yawe nashatse kubiva muri iryo concert yanje nakoze akambwira ngo nzogende muhiri wiwe ngo akanyirukana nk'imbwa ngo ndumo escrow ngo namye hajya je nkamubwira je sinigeze nza ngaha
nubu naho yaranyirukanye muga ngo ashaka nje wiwe ashaka ugende kumuraba ngo jya ngo nzogende muhiri wiwe je n'ingene yanyirukanye sinababwiye ingene yanyirukanye naramuhariye ariko ntabwo ari ngombwa ngende muhiri wiwe ariko abakizwa murantwiza kwe uheze gusenga washushe umuriro waduze mu ijuru hama gushira umuntu kuri telefone uko ni atari ko Imana uri umusegetera n'ijambo. Oh my goodness. Okay, sorry. Sandy, mu bisanzwe iyo umuntu amaze kurenza imyaka 25 mu bintu byinshi usanga ari serieux kamera. Kubera abamaze kujabuka imyaka y'ubadoresa, abamaze kuba umuntu muzima. Bo simvuze ko abarenze iyo myaka bose bashobora kuba bari serieux kuko bavuze yuko n'ababono basaza. Burya umuntu akuze ari umubono nawe birashaka gasaza. Sandy, ndabona ko uri umukozi w'Imana kandi ibikorwa byawe bikora neza. Ubona gute ubaye mama pasteur nkaba pastor? Shaka unsobanurire neza ko ndabona umengo uri kuca kure sindataho. Nukuri kw'Imana sindiko nca kure ahubwo utumye ndudurira. Sinshaka kuresha nk'abakera barinda kuzunguruka intara n'izindi. Oh my goodness, namaze kubivuga sorry. Sorry. I'm sorry. Namaze kubivuga sorry. Ndagukunda. Unyemereye dote ni vendredi mariage ni samedi. Jewe. Vya bindi vy'imisori ruhishanya jewe sindimo. Jewe Sandy. Nukuri kw'Imana. Aho uvuze ego gusa amakado ya mbere azobatanguye guseseka. Igitenge ndagifise mu nzu. Narakiguze. Shaka gusaba umwanya wo kubisengera. Umwanya kugira iki? Wo kubisengera. Ibiki? Bigwaye amadayimoni. Umwanya wo kubisengera bigwaye amadayimoni. Okay. Birahezagiye Imana yaremye urukundo ruri propre rusukuye. Ntavyo kurinda gusengera urukundo ntibazokubesha. Umuntu yagukunze yagukunze atagukunze ntiyagukunze. Naho worara urakesha mu masengesho. Badawunye gutaha. Ewe Rivasha. Ndakumvira ikigongwe. Aha rero bibaza kuri kumwe na Sandy.
shema kamama murakoze kweri kuza kuntembera murakoze kweri kandi ndamukiriza abana pasiteri mukuru yarasomye nikete yararinzaniye nikete yararinzaniye kete ryarasohotse ngiri baraguhagarikije nta kintu na kimwe ubujejwe mu ishengero uzoza uraza gusa winjira pasiteri mukuru yaramaze gusoma nta bindi mvugiye amashikanwa ntayo dukeneye kuririmba barahagarikije ntakundi genda utwara abagabo b'abandi genda uve amahera y'abandi uve mu ishuri nyene turambara genda utwara abagabo b'abandi genda uve mu ishuri uze uratwara amahera y'abandi urwana mw'ibarabara usubira baratohojeje basanze kari wewe nakundi je ntaco ndagufasha Agurira mu pao abashikama yawe nibigira 10 ntibakeneye uzokwinjira gusa byonyene hagurukumbire mu pao ani nambara zitabonwa n'amaso y'umubiri ibibazo by'abaye umurengera simbona imbere simbona inyuma anangwinu nabare Mungu mbinguni anayetujua ila kuzio maana mbinguni anayetujua ila kuzi anayetujua anakujua Mungu anakujua anayetujua usiangalie Mana we va mu nzira ndengane mukama wanje abantu biki musike mugenda nibibazo umuntu arakubita sone nta no kumva vraiment Chérie, ni biki? No. Ni biki? Riva? Sanita? Wewe waraye he Sanita? Sandi, ni wewe uri gukora iki ngaha? Je mvuye muri burakeye amasengesho yo mu gatondo. Halo sheri. Nuko waciye wiruka, ngo ndakubwire. Uyu ni hasa ryanje wabonye. Yego turamahasa ni Sandi. Nyaruka basi ndabikubwire neza. Sandi ni hasa ryanje. Sinabikubwiye. Sansekere escroquerie. Je ni Sanita. Ubu nubu escro nyabaki wankoreye. Kobarira ni histoire ndende. None wewe nturi Sandi? Nturi Sandi wewe? Je ni Sanita hama uyu ni hasa ryanje Sandi. Nturi Sandi? Yesu nashimwe cyane mama pasteur. Amen. Yesu nashimwe cyane mama wacu hariya. Ego nukuri ubwa mbere numva nosaba imbabazi abavyeyi banje dusanze ngaha kuko je novuga ko nari umukwe wanyu wo mwibanga kuko mutari bwamenye
ariko bibaye ngombwa ko uyu munsi mumenya nubwo bishitse giturumbuka tutabiteguye ikintu cyose bijya n'intumbero y'Imana vyabaye ngombwa ko bigenda gutya nyene. Rero je ikintu novuga ko cantangaje cane kandi gisa n'ikibabaje nukuntu je nari nkundanye na Sanita igihe kitari gito ariko nzi ko nkundanye na Sandi. Ivyo bintu biratangaje cane kuko sinigeze menya ko ari amahasa. Uyu munsi namenye ko ari amahasa, vyanteye ubwoba cane kuko umutima wamvuyemwo ndaniruka. Ariko inyuma yaho Sanita yampumurije aravuga ati turamahasa, niyo mpamvu twacituza hano bivuye kuri we nyene kugira ngo agire ico ashikirije umuryango dukoranye. Rero nkaba nashaka ndamako kanya kiwe kugira ngo agire ico atubwiye. Murakoze cyane. Uri rero ndasabye imbabazi cyane. Mumbabarire nk'uko nabivuze, sishobora gutwara umugisha wa mukuru wanje Sandi ihasa ryanje kuko ni byinshi namukoreye. Ambabarire mwese muri ngaho, mumbabarire. Mama yaramanura cyane ariko sinumvise. Nditahuye mwese, mumbabarire. Na mama Pastor mukuru wanje yaguye mu mporero. Yaguye mu mporero kubera jewe. Mumubabarire asubire mu bikorwa vyiwe. Mumbabarire sinzobisubira kandi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi hama nanje nkuko umukobwa bivuze jewe mama Pastor kwishengero. Uwo mukobwa Sandi yari umuririmbyi rurangiranwa. Baraje kwishengero baratubwira amajambo yuko ubu Sandi yitwara nabi, ari umumaraya aguma atwara abagabo b'abandi. Baratubwira yuko agenda yambaye nabi, yambare impuzu z'impenereza. Baratubwira ko Sandi atari umwana nyene twoshira mu ishengero ngo abe umuririmbyi. Ariko rero twabonye yuko byose umukobwa na Samantha niwe yakwegeye mukuru wiwe. Hama nkuko je n'umupasteri nitavye akamo, nasanze rero ubu mukobwa Sande baramubesheye. Ariko rero ko umwana ko yitahuye, reka tumurambike ko ibiganza. Kandi Imana yanka icyaha, ariko Imana irakunda umunyabyaha ariko yanka icyaha. Ko yitahuye aje mu ruhongore rw'Imana kandi asabye imbabazi abavyeyi biwe, agasaba imbabazi Sandrine, agasaba imbabazi n'uwo bagendanye uwo muhungu mwabonye ngaha. Reka tumurambike ko ibiganza, hama Imana izogira ico ikora, izomuhereza umufasha wiwe, Imana izomuronderera. Haleluya, haleluya. Bizira rya Yesu Kristo, mwizira ry'ubasha. Mana turamweretse umukobwa wawe, turamusize Mana mu bigaza vyawe. Mana ivyari mwizingiriye ko byose twabifashe mpini ntibikamugire kubasha na gato. Mwizina rya Yesu Kristo, mwizira ry'ubasha. Mana turamukuragije, turamusize mu biganza vyawe. Turamweretse Mana yongeye kandi kuza mu ruhongore rwawe. Mana umwiyereke nk'ukuri Imana uzobukoze papa wo mwijuru. Ndamukuragije Mana, ndamukize mu biganza vyawe. Mana umwiyereke nk'ukuri Imana, umugenderere Mana. Ndazi ko amaze kumuharira, turazi kuri Imana itabara. Mana turamukuragije, tumusize mu biganza vyawe. Umwiyereke nk'ukuri Imana uzobukoze papa wo mwijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amena. Hama Masanda umwana turagusabye umunsi wa Mungu muzoze muzananye, hama tuce tumushira no mu rubatizo, atangure kwiga urubatizo, hama abatize, hama Imana ibahezagire. Amen. Mama Pastor, ndashima Imana kubona mwaje hano. Ndabona ko ari igihe cy'Imana kuko uyu mukobwa wanje yari yamaze kunanira. Ni ibintu byinshi yakwegera uyu Sandi, bakaza kumufata bakamukubita bibaza ko ari uyu kubera ari amakosa y'uyo Sanita. Rero ndashima Imana ko mwaje hano kandi yabazanye hano. Kuri ibyo yihanye n'ukuri Imana imufashe kuko twebwe twaragize amafunguro menshi n'uyu Sandi tumusengera. Rero kumbura igihe cyari iki. Rero ndashima Imana kweri n'ukuri, turashima Imana kuvyo yakoze. Umugisha w'umuntu arawuvukana kandi arawupfana.
ntushobora kunyaga umugisha wa mukuru wawe mu gihe ari we yawuteguriwe. Ni ngombwa uvyakire, ibisigaye navyo twizere ko Imana iguhinduye, ahanini nico gikuru twoshima. Je co nobivuga ko sishobora gupinga ikintu na kimwe kuko ubu nitahuye uko mwari mumenyereye musanzwe munzi nk'umusazi mwibarabara canke mu buzima busanzwe nahindutse, kandi sishobora gupinga icavuze yuko ashobora kuba na sister wanje mukwi. Imana y'umugisha, Imana y'agakiza, Imana y'amahoro, yitwa Urashaka. Imana y'umugisha, Imana y'agakiza, Imana y'amahoro, yitwa Urashaka. Imana y'umugisha, Imana y'agakiza, Imana y'amahoro, yitwa Urashaka. Nukuri turaho. Imisi myinshi cyane twaraburanye ni karibu kandi byashamenye nabajije hari abantu nagiye mbaza barambangira biteye lansima yagenze neza. Lansima yagenze neza cyane ni kuri ndashima Imana, ariko sinakubonye kuva cagihe uca kungurana amafaranga muhira nacingira cagihe uca kungurana amafaranga muhira nacingira akabazo sinashoboye kuboneka. Yego jewe wa munsi uca kunsaba amafaranga ya sponsor kaza ngenda kugurana 2 miliyoni vyuka imiliyoni zibiri jewe sandi ntavyo wibuka. Jewe umunsi wa nyuma duherukana nawe haciye igihe kirekire si iyi lansima ibaye ejo bundi iragwara ciye imyaka 2. Ivyo ni biki mu rugo rwanje? Ibintu vy'ubesikoro bitanguye ni biki? Kugurana amafaranga je umugabo wawe ntanabizi. Shiri muco ariko avuga ngo ni inyuma ya lansima je nawe ntitwari bwabanje. Ntavyo wibuka, reka ndakwibutsa. Ntiwibuka ko naciye ndakubwira uce ku kazi nkakwandikira sheke ya 2 miliyoni ukaca ugenda kuyarutira wari na telefone urambwira ati nayatoye. Iyumvire ureke kwiyibagiza ndazi kuvyibuka kuko naraguhaye jewe sha guheba imiliyoni 2 sandi. Umviriza sheri wanje Sandi my wife, urabizi yuko ndagukunda kandi uri umugore nahisemo, ndaba ntahisemo nabi. Jewe sinshobora kubara n'igisuma. Ni gute uvuga yuko uyu ata amafaranga yaguhaye kandi ariko arabikwemeza? Je ntayonzi Yesu muco haheze igihe kirekire cyane jewe ntabonana na muco. Waranandire funyura urambwira ko watoye lansima ibaye ejo bundi ariko avuga bya lansima bw'ejo bundi. Je muco haheze ngira ngo nk'imyaka ingahe jewe tutabonana na Mana yo mwijuru. Uyo muntu ashobora kuba ari Sanita. Bien sûr Sheri, ntunadidinganye nturinde uhangayika wiyumvira ngo ibyo bintu byagenze gute.
uyo ni Sanita gisuma. Sanita ninde? Sanita ninde? Uyu madame wanje ni Hasa. Afise mutoyi wiwe nawe ni bukuru. Uranyumva neza? Uyo mutoyi wiwe abantu yarayogeje amadena araka nukuvuga site yose iramuzi yuko avyonga. Rero hari ibintu byinshi yagiye akora umugore wanje ari we mwishurira. Uranyumva neza? Niyo mpamvu muri kano kanya je mvuze nti uyo nta wundi kuko barasa basha sinzi nico nogereranya. Si vyambere uyo ni Sanita Imana yo mwijuru. Uko biri kose Sandi sino muyoberwa ntimunzanire ku wescro. Bande bakugira ku wescro. Madame wawe. Uratsi ko tuzinanye turabakozi b'Imana. Shira amafaranga yanjye. Imyaka yose twabaye. Kandi simvaha nabonye miliyoni zanje izi. Nyimba wataye inzira ukazimira urupango kizire kwita madame wanje kwa mwesco. Imyaka tumaranye kweri na ureke kunyizera. Nukuri nubwo hari umunsi byari bwashika. Reka guhangayika sheri, reka ndamutelefone. Je ngo ndamutelefone nukuri ni yashika ngaha arabitatura. Ndabizi nta n'ubundi. Ubu rero uranezererewe iyo nda. Ubu wumva umeze neza kabisa, uranezerwa uri kurabona iyo video wifashe ukanezerwa ukumva amahoro mu mutima wawe kabisa. Uzi mwene wanyu uvyamubayeko. Urazi ko mwene wanyu wamutwaye umugabo ugenda kubesha yuko uri Sandi kandi uri Sanita. Uyu munsi uri kuranezererwa inda watwaye y'umugabo wiwe. Ubu nyene neza na neza uranezererewe wumva amahoro. Uyo munsi warihanye urasaba imbabazi jewe, usaba imbabazi Sandi, urasaba imbabazi n'umugabo wiwe. Mama Pastor aragusengera gushira kwibiganza. Ucu urasaba imbabazi, uravuga yuko ari Satani yari yaguteye, uravuga yuko utazosubira umurekeye umugabo wiwe. Uyu munsi uri kuravuga ko uyo mwana urumva ari uw'umugabo wawe, urumva utegerezwa kumushira umugabo wiwe. Ndanezerwa nyene. Ndeke kunezerererwa inda yibona ari narakunda. Mviriza renda kubwire mama. Ndibaza urabizi neza ko Riva ari umugabo wanje. Riva nije namutanguye. Namba mushakira intambara. Reka je namwe rero ndabe duhige duhigure. Nzokoresha ingumu, nkoresha imigere vyase ngaho. Nkoresha ibisasu n'amagerenade. Twebwe turabantu dusenga. Sandi n'umusenzi, jewe n'umusenzi. Tuzosenga. Ivyo uzokora inzira zose uzocamwo. Uzoca hepfo tuce hejuru. Turasenga Imana y'ukuri kwihana no gushika ku musaraba. Warihanye kumbe wari kuratubesha, wari kurabesha abakozi b'Imana, umbesha na jewe mama wawe nakuvyaye jewe ngaha munda, ukambesha. Ubu rero ivyo uri kurushaka gukorera mwene wanyu, ukeneye umuvumo. Urakeneye umuvumo. Jewe ubwanje ndashobora no kukuvuma. Ni Imana yo mwijuru ikakuvuma. Yesu we.